Bakunzi bacu bakunzi b'urubuga BF mu nkundire ndabaramutse nongenda bayikaze kuri rwa rubuga rwacu rwa rubuga rwanyu BF aho tudatangwa kugira ngo tubaha amakuru agiye atandukanye cyane kubiriko birabera ku mirongo y'urugamba ndavuga muri leta ihananira intwaro rusangi ya Kongo. Nkuko mubibona abantu benshi musanze mukurikana imbuga ngurukana bumenyi ama media yo mu Rwanda ibinyamakuru byo mu Rwanda byamaze kwemezwa yuko FDNB ingabo z'igucu Burundi zitakinishwa. Ni nyuma yaho bijiriye muri Nyangezi barakubita umunyarwanda barakubita M23 ndetse na RDF amahanga arikanga. Ubu tuvugana imigwano ikabiri kiradodora neza na neza mu gisagara ca Bukavu. Ayo namwe mu makuru kiriko turahabwa ava ku mirongo y'urugamba, ariko murabizi yuko ko ntabandi umwe mba ndi kumwe n'umusesanguzi araza kutubwira byinshi ni byagiye birabera muri Nyangezi. Murabizi yuko adatangwa kugira ngo atuzane bishasha, ariko imbere yuko ndamuha umwanya mu nkundire manzi ndabumvishe ano majwi hama turagaruka mu nyuma ndamuha umusesanguzi kugira ngo atubwire byinshi. Makibiyenye tunaona ni vigumu sana tena sana kama ungali na mwai fuka kubalabala mara moja uuze, kama makala uuze, kama ni ndagala uuze, sababu kesho itakuwa moto. Lakini natambuka wa soda yenyape uweze isabiliwa Kaziba. Barundi wanaingia Kaziba leo kwa wingi haiko kuhesabia lakini kwa wingi. Na mimi natambuka sasa tulifika Nyangezi ndio tunakutana sasa kisima ya Barundi na FARDC na wazalendo wanachangana make maelfu. Lakini pamoja na ile nilipenda kukuambia kusudi ujui ya kufanya kule nauza falme wenzetu. Mtu kama anaona kwenye atauze maharage auze, sababu kesho hatujui itakuwa kule. Sasa tumefika Nyangezi wanatufungia milango nje, wanasema hatutapita, wanatufukuza. Ni kwa neema tunapita kurudia, wanasema turudie tutoke tusishuke Bukavu. Tunarudia basi itungali hapa kwa wakaja ndio tunaelekea kurudia. Nkuko muvyumvise mu butumwa bw'amajwi uno Kongomani yaduhereje nuko abanyagihugu bonyene entre yabo aribo basigaye bavuga ingene bigiye kugenda ngene bapanga mu gihe wazalendo ariwe yahori babwira ati genda musume mwiyegereze ibintu bigiye bitandukanye kubera ko iyi misi nibigiye koroha anaha tugiye kuhagwanira bisaba yuko mwe muri teguye ku mpande zose. Ariko mu nkundire manze ndamutse umusesanguzi wacu ndanamuhe n'ikaze kugira ngo atubwire byinshi. Bwana umusesanguzi nizere yuko umeze neza. Amahoro cyane bwana journaliste, jewe ndakomeye meze neza ndashima Imana. Reka nce ndamutse n'abadukurikiranye hareze umwanya tutako turayaga nabo hama mbone kwinjira mu idonido rya kino kiganiro cacu. Nkuko bwana journaliste wabivuze neza mu ntangamarara ya kino kiganiro cacu, imigwano iriko iradodora ku miryango y'igisagara ca Bukavu. Yego. Iyo audio uyu mutama sindaramuzi yarungikiye umuryango wiwe uri mu gisagara ca Bukavu, yakababwira ati twebwe ibintu tubonye hano mu Kaziba ni ibintu biteye ubwoba. Yego. Tubonye igitigiri c'ingabo nyinshi z'abarundi bariko baza i Bukavu, ntitwashoboye kubaharura ariko ngo bari mu bihumbi. Yego. Aho bari kumwe n'aba FARDC hamwe n'aba wazalendo. Aba rero bariko berekeza aho mu gisagara ca Bukavu. Rero nimba bishoboka nugure udukara n'uduharage n'utudagara ushire mu nzu. Ni kuko ntawuzi yuko ntawuzi ingene ejo muzovyuka hameze. Atubwire n'abajya mu muryango wacu ubishobora arabutu ntagura ashire mu nzu kuko ejo ntawuzi ingene tuzovyuka hameze. Yongera avuga kandi ati twebwe twariko turaza mugabo ntibadukunde ko twinjira Bukavu, badusubije inyuma. Iyi audio niyo nshimye kuririra ko bwana journaliste kugira ngo tubwire abantu
ibintu biriko biraba nibiki. ego Abantu benshi baguma batwandikira batubaza ati none ko muguma mutubwira ngo intambara iriko iradodora mu gisagara ca Bukavu, ngo intambara iri mu micingaro ya Bukavu, habuze iki kugira ngo binjire mu gisagara ca Bukavu gutabara abenegihugu bariko baricwa rubozo. Narakivuze ngo ndagisubiremwo, twebwe ntabwo turi mu maplan ya FRDC, ego ntabwo turi mu maplan ya FDNB canke y'aba wazalendo, twebwe turabatangaza amakuru cyane gose kandi inkuru dutangaza niyo tuba twumvise tukayisesangura. Rero bwana journaliste, igisagara ca Bukavu birabonekana neza yuko gisugerejwe cyane gose, kirasugerejwe ku buryo n'aba M23 ubwabo uyu munsi tuko turavugana bo bazi neza ko umwanya n'umwanya bazinga ibirago bakomoka mu gisagara ca Bukavu. Ibi rero turiko tubikura ku rubuga rw'intambara, aho aba FRDC n'aba wazalendo na FDNB bakoze ibintu biteye ubwoba, ibintu byajugumije isi ku buryo na Kigali ubwayo byayinaniye kwihangana. Ibi bintu barabitangaza. ego Bwana journaliste, umunyarwanda yahondaguwe muri Nyangezi, umuntu yisonga umu M23 bamuhondaguye, bongera baranamuherekeza bagende barasa mu bitugu yiruka. ego Iyi migwano kabisa yabereye Nyangezi ntabwo yari yoroshe cyane gose, kuko muri twigeze mu kiganiro twakoze twabwiye abadukurikirana yuko imodoka zari zije gutabara zashoboye kuraswa zose, uko ari imodoka indwi. Ku makuru twaronse nuko umubare mu modoka bose bashoboye gupfa bari 67 bose hamwe, niyo nkuru twaronse. Ariko kandi ku rubuga rw'intambara mu gatondo gushika saa 4 hari hamaze kubonekana ibiziga 27, ariko ubu gushika saa 12 kuvuga sizere abaduha amakuru batubwiye yuko bashoboye guharura ingabo zishika 49 za M23 zaguye ku rubuga rw'intambara cyane gose. Ariko rero bwana journaliste, tumenyesha abadukurikirana yuko uwagize amahirwe akarokoka ku rusasu rwari Nyangezi, nibaza ko n'ubu amaguru amukundiye yoba yajabutse yasubiye mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ngo uraho yavuze ngo babeshe ngo abarundi n'abatlete n'abatlete twababonye, abatlete bari abazi kwiruka twababonye, abahunze urugamba uyu munsi biyerekanye. Rero ku migwano novuga yatangujwe uyu munsi, ni migwano yari imaze iminsi iriko irateguzwa, aho abawazalendo bavuga bati isaha n'isaha twebwe turaza gutabara abavukanyi bacu, abavyeyi bacu bariko baragirwa nabi mu gisagara ca Bukavu, aho bavuga ko hasigaye umwanya muto gusa kugira ngo bashobore gukora ico gikorwa citeka. Ku yandi makuru dufise nuko muri indwi iheze abawazalendo bashoboye guhabwa umwambaro ubafasha kugira ngo bashobore guhagarara ku rugamba bameze neza, bashoboye guhabwa ibigwanisho bikwiye kugira ngo bashobore guhangana n'umwasi ata kibazo na kimwe bafise. Nubwo abawazalendo bo ku ruhande rwabo bacidoga yuko ngo muri bo harimo aba FRDC batizewe, ariko dufatiye ku kungena urugamba uyu munsi rwagenze, ku makuru dufise nuko ngo byagenze neza cyane gose, ku buryo umwasi wabo aho arara uyu munsi ngo arara ari kunkumura cyangwa se ari kugura ibyabire ku rubuga rw'intambara. Asante sana bwana Musanguzi, utubwiye ibintu bikomeye cyane, ariko gatoya uri makuru dufise nuko ingabo z'u Burundi ziko zirisukira cyane, zigwira cyane, mu gihe tuzi yuko za defense uvira bikanka yuko M23 yinjira na Kaziba nyamba ntihenze, mugabo abantu bitegeki kwiyongera kw'ingabo z'u Burundi narijya uzi yuko aho baba bari umunyarwanda hunga. Bwana journaliste, utazavunguresha amakosa kuko jewe sindi umuvugizi wa FDNB, ariko urashobora kwanariza nkuko General de Brigade Baratuza umuvugizi wa FDNB yavuze yuko ingabo z'u Burundi zihagaze neza. Ego zihagaze neza ku rugamba, bari kubabyitwaramo neza cyane gose,
ngo mbere n'umwansi w'abababonye arahunga. Iki ngomba ndagikurikize ko hari ikiganiro namye nkurikirana ca media yo mu gihugu cy'u Rwanda aho bo bari kubavuga bati ngo iyo hataba ingabo z'u Burundi Kongo iba yaramaze gufatwa yose. Iki ni kiganiro nako ndakurikirana cyakozwe na media imwe mu Rwanda ntashimye kuvuga mu izina bo bavuga bati ngo yego ngo nubwo ngo twashoboye gufata Sake tugafata Minova na Goma na Bukavu ngo kandi hose haba ari ingabo z'u Burundi ngo mugabo ngiyo hataba ingabo z'u Burundi igihugu cyose ca Kongo twatumaze kucigarurira. Rero bona journaliste ndazi neza yuko abarundi nabatananirwa ku rugamba. Ingabo z'u Burundi ico zidakoze nico zitaba zashatse. Iyo zihaye ihangiro bahemuka ruko iryo hangiro barashitseko. Rero kuri iki kandi bona journaliste ico no nimesha badukurikiye nuko ingabo z'u Burundi ziri mu gihugu ca Kongo ntabwo zagiye guhishwa. Ni igihugu cy'u Burundi cabarungitse kandi kiravyemanga yuko gifise ingabo mu gihugu ca Kongo zagiye gufasha abandi basirikare bagenzi babo kugarura amahoro mu burere M23 iriko iravyongamwo no kuzibira kugira ngo ntibashobore kwigarurira ubundi buce butandukanye. Rero wabivuze neza aho twagiye tubumva bahagaze imigwano nukuvuga umwansi yaraza kidunda ko agasubira inyuma. Aha twacha dutanga karoro koroshe cyane hano hafi muri Uvira imigwano ihamaza amezi 2 mu gihe abaye mu 23 bari batanze imisi 2 gusa. Amezi 2 arakumbagaye 48 amezi 2 arakumbagaye baza bidunda basubira inyuma ndetse n'ubuce butari buke baramaze kwigarurira aba kubwabano basirikare b'igihugu cy'u Burundi bakaba baramaze kubunyagwa. Aha cadusubira rero kuri front uyu munsi aho inyangezi ingabo z'u Burundi zakoze amateka ku buryo n'aba M20 n'abawazarenda ubwabo na FRDC bavuze bati ibintu twebwe ntitwatubizi ku bana b'abantu. Ukuntu muremesheje urugamba umwansi agatuzwa agakubitwa hovyo ibi ntabyo twari tuzi ko bibaho ku mwana w'umuntu. Ntaguciyemo FDNB yoba yari kipe y'inyangezi mu mwanya ungana gute? Bona journaliste imigwano yatanguye saa 10 y'ubucagucagu kitwakivuze mugabo hageze saa 3 y'umurango nyangezi M23 yamaze kunyagwa nawe yameze. Nukuvuga kuva inyuma y'ayo masaha imigwano yari kirabera nyantende nujya mutego wahabaye baje ku intervena bari baje gutanga renfort mugabo muri nyangezi bari bamaze kubomora. Rero reka tubite ko abantu bakoresha umwanya ku yo bari ku ntego bakoresha umwanya ntabwo bazi gutakaza umwanya. Twizere ko rero aho bukera ejo dushobora kuvyuka dusanga ibintu vyahindutse. Twizere ko aho bukera tuzovyuka dusanga ibintu vyahindutse cyangwa nko kwakivuze wewe imigwano kikadodora ku miryango y'igisagara ca Bukavu tuzosange imiryango bamaze kuyugurura igisagara ca Bukavu. Birashoboka kuko nimba rero ntumbero bafise ntaco buza bidakunda ejo mu gatondo. Asante sana bwana Musisanguza, ariko reka ndongere ndagusabe nyamba hari ikintu ushobora kongera ko ubutumwa duhaye akanya nigwaye kugira ngo ugihe abakunzi bacu hama turangize ikiganiro. Bwana journaliste nta byinshi mfise byo kongerako usibye ko kubwira abadukurikirana yuko ibigwanisho byinshi byafashwe byakoreshwa na M23 ibigwanisho byinshi byafashwe hariho abenshi bapfuye nabi nkoresha mvugo bapfuye nabi. Amakuru tutaramenya nayo uko bari abafashwe mpiri kubera yuko abaye mu 21 nubwo nabo bari bakiri muri Kaziba baharaye bazi yuko uyu munsi batahirirwa kuko bari bafise amakuru yuko bazinduka bategwa. Rero nako urakoze muri Nyangezi bari bafise information yuko bazinduka bategwa, ni nayo mpamvu bumvise umucano kabisa ukomeye bibana nabwira resistance baca batungwa nayo bameze. Rero urumva reka turindire amasaha aracahari kugira ngo tugume turonka amakuru y'ibyakorekeye muri kano karere ka Nyangezi igishasha tuza kuronka tugashikiriza abadukurikirana. Asante sana bwana Musisanguza, kandi ndonka ko kugira ngo ndabasezere nizere yuko mukomeza kugira ibihe byiza. Hama kuba keneye ico babaza cyane baterera nimero ko tuba tuyifise kuri screen zanyu kugira ngo mutwandikire apeli sanzo cankwe
ubutumwa bugufi turabwishura kabisa. Nizere yuko ibiganiro byacu biguma bibashikiraho muherereye hose, kandi ndabasezeye nizere yuko tuza kongera kubana mu kindi kiganiro.